Tunezerwe, duhimbarwe, tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama ushitse, umugeni wiwe ariteguye. Amen. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Amen. Umumarayika arambarira ati, andika uti, harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati, aya n'amajambo y'ukuri y'Imana. Amen. Oh
hano nk'uko bwateguwe mu ijuru. Duhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi kandi duharire aho twacumuye, ntuturekere mu mosha mabi ariko udukize wako. Muvyeyi mwiza wo kwizigirwa, turarengutse imbere yawe muri kino gitondo tuzanywe n'ububasha bwawe. Ni wewe waturagiye, ni wewe waturinze, ni wewe waduhaye amagara, uraturongora amahoro. None turi muri iyi ngoro yawe, turanezerejwe cyane nuko Mwami Imana ishobora byose ubuntu bwawe bwinshi ari twebwe bwatumbereye. Toranya ryawe, ubufindo bwawe bwaguye kuri twebwe. Umucunguzi mwiza waraduhisemo, si twe twagutoye ariko ni wewe waducunguye. Turanezerewe cyane kubona Mwami Imana ishobora byose atacyo twari tugatanga icyo twakoze, ariko Mwami Imana nzima ukadutoraniriza umugabane wo kuba mu byawe, ukadutoraniriza umugabane wo kwakira ijambo ryawe. Waduhumuye amaso tubona ibyo uri kuragora, tuzigura amatwi twumva icyo mpwemu abwira amashengero. Waratwuguruye umutima kugira ngo tugushire ku byo wateguye mu minsi yacu, warungikanye abakozi b'igihe. Turahimbawe cyane, turanezerejwe nuko Mwami Imana nzima ari wewe wadukunze. Berega Mwami Imana ishobora byose, ubutumwa bwawe bwiza bwatumenyesheje ingene witanze ukava mu bwiza ukaza kuturondera. Ubutumwa bwawe bwatumenyesheje kwigorogota waharangirije ibyari bitugoye byose. Tuzanye ishimwe mu mitima, Manzima watugiriye ubuntu, waraturokoye, wadutangiye impongano. Senye wafashe ikibanza cacu, umuvumo wari kuri twebwe warawiyemetse. Ibibazo byose twari dufise wabigize kwawe, maze ucuduha umugabane kubyo warutunze wewe. Nuko rero turanezerewe, turahimbawe, ishimwe n'icyubahiro ukubane natwe duhezagirire hano hantu nuko wabisezeranye ko tuje uzobana natwe. Duhezagize Mwami Imana nzima imbaraga nshasha, maze uduhezagize ijambo ryawe rikwiye, na mpwemu wawe yera umudusukeko, ubuntu bwawe budutwikire, maze ibyo ugiye kutubwirira hano byose tubyakire ntibivuye kuri wowe nyene, bizanane bwa bushobozi nyene bwabyazanana hamwe mbere, maze duhinduke, dukire, turokoke, maze ishimwe rikugarurirwe. Wakire uguseka kwacu muri iki gitondo, uduhezagire ibibazo byose Mwami Imana nzima twaje dufise bihere, intumbero zacu zose zihagarare, intumbero yawe bariyo dufata twese. Ivyumviro byacu byose birangire, ivyumviro byawe barizo dutunga twese. Turabigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Amen. Muravyagira Imana bahe umugisha mwese. Turakiranye n'igishika cinshi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwese tubagumbiriye mw'iryo zina, twifuza ko umwe wese ahabwa umugabane yateguriwe n'Umwami Imana yacu. Turi mu bihe vy'iherezo bya nyuma, aho ivy'Imana yateguye byose biriko bidushikako kimwe ku kindi, kuko Umwami wacu agiye kuraheza akazi kiwe. Nuko tubiririmbye ngo turi mu rugendo, Yesu turorere ukugaruka kwawe. Burya tuguma twegerana kuko turushirizaho kuza kwitegurira ukugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri marayika nawe yandikiye mu gihe ca Yohana tubisomye hano avuga ati, andikuti harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati, ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Rero turi hano kuko hariho ijwi ry'Imana ryaturaritse. Hari ijwi ry'Imana ryaturaritse, kandi ryaturarikiye ubu bukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi ijwi ryavuze ni iry'Imana, n'amajambo y'ukuri y'Imana yabitangaje
ngo abaza bose bamenye ko batararitswe n'umuntu ariko bararitswe n'Imana nzima. Amen. Imana nihimbazwe cyane. Twazanywe nayo mugambi bwayo. Iyakoze umugambi iwutuzanamwo, irawitangira kugira ngo ugende neza kuva ku kambere gushika ku kanyuma. Umwami wacu yaje kurondera umugeni mu isi azokwishikiriza akamujana iwe atagira agasembwa. Aho niwe agiye kuza kwakira abajane muciswe ubukwe bwa wa mwakazi. Umwami yakoye umugeni azomwishikiriza kandi hazoba ubukwe. Yaramurungikiye ijambo ngo rimutegure muvuyiremwo umwambaro. Imaze gukora byose aya majambo azobashitse ngo yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Amaze kuzambikwa rero ubukwe buzoba bugeze, umugeni bamuteguye bakamushariza, umukwe acaza akamwakira akamushira muri ya modokari basharije akamujana gushika mu bukwe. Ivyo tubona ino kw'isi n'igitutu cibigiye kuzoba mu bwami bwo mw'ijuru. Kandi rya myambaro umugeni yambikwa hano harahihura n'akavumbu ugasanga hari amakemwa. Mugwi mwambaro tuzokwambikwa twebwe nta vumbi rizojako, nta kiriyo canduye, tuzoshikayo dushajije. Twarabitorewe n'Umwami Imana yabitugeneye, bisaba ngo abatorewe bumve neza ko ari Imana yabibageneye kandi atakiriho kizobibabuza. N'amajambo y'ukuri y'Imana yabigenye kandi azoshika yose atakivuyemo na kimwe. Abo nibo bahabwa kwakira ivy'Imana barungikiye nk'ibivuye kuri yo koko. Amen. Bakaba bafise umutima ufatanye n'ijambo Imana yabarungikiye, kuko bazi ko ari igihe cabo co gufatana n'iryo jambo. Nivyo Imana yategetse kandi abo yabitoreye nivyo yabacaguriye, ibi babifise muri bo babihawe n'Imana. Turahiriwe ko turi muri abo Imana yabidukoreye, yagaragaje ukundi dukunda n'ishirwe hejuru. Ubu nibiye tazokwigira bishimwe. Ishimwe yakijije mushiki wacu Aline avuga ati iyo Mana yabikoze nihabwe icyubahiro cyinshi, yezagire n'abasengeye. Imana ibahe umugisha mwese. Kubw'ivyo turarimbira Umwami wacu yatubereye umukunzi mwiza, akadutangira impongano, ivyo atwirura tubabaye, akadukiza amagorwa mu buryo bwose. Uwo Mwami yaduteguriye hariya hantu, ari kumwe natwe ngo abandanye akora byose neza, ngo isaha ikwigeze atujana. Abari bose nabi Imana yizaniye nibinjire muri iyo mpemu Imana ishaka kutwuzuza, kugira ngo duhabwe umugabane w'ivyo yateguye byose atana kimwe kibuzemo. Mwagurutse tuti mbonye umukunzi mwiza umukiza Yesu, ni waruta inshuti zose zo mw'isi. Badutera ku karirimbo twese tukaririmbe, tuhimbawe nuko habonetse umukunzi yatugokeye ku musaraba, yikoreye imivumo yari kuri twebwe, yadukuye ku bwabitanya n'ibyaha n'ibyago, atuyobora ijoro n'umutaga, kandi agiye kutuzimukana iwe akatujana muri bwa bukwe n'ahabwa icyubahiro. Amen.
banyarutse hanyuma winjire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana iryo twipfuriza buri wese kuronkamwo umugabane maze umwe wese akakurikirana afise umutima utekanye kandi umutima uhereje ku byo Imana ishaka kutubwira byose.
Yesu azatujana mu bicu by'ubwiza nk'uko Bibiliya ivuga kandi ibyanditswe byera twizeye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko mumubonye agiye niko muzonamubona agarutse. Tuzi ko azogaruka yambaye umubiri nk'uwo yagiye afise, umubiri yazukanye mu bapfuye, niwo mubiri azonazanana aje kudutora, kandi igicu cy'ubwiza cyamutwikiriye nicyo gicu natwe kizodutwikira tugiye iwacu aho umwami yagiye kudutegurira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngiye kubategurira ahandi azogaruka ndabajane muri gahoni namwe abayibyizigiro n'ibyizigiro byacu, kandi umwami Yesu ntabesha, azojana abiteguye, abateguwe n'ijambo ry'igihe nk'uko mwenda dusomeye ati umugeni yamaze kwitegura. Ni kuvuga n'umugeni yiteguye, si abantu bari mu kubyumva byonyine, mu kubimenyera, mu kunezerwa n'uko babyumva, ariko n'abantu bari biteguye, bateguwe n'ubutumwa bwiza babwirwa n'Imana isumba byose. Rero twizeye ngo yaba umugeni yamaze kwitegura. Hepfo ati yahawe kwambara impuzu nziza zera, nibyo bikorwa byo kugororoka byabera. Imana ihimbazwe, kandi yarakoze ko ibyo bikorwa ibitubwirira mu ijambo ryayo kugira ngo abishira ku mutima bose babikore babikunze. Imana ntiyaje kutubuza uko twari turi, ahubwo yaje kuduhindura kugira ngo tuve mu kibi tuje mu cyiza, tuve mu muco mu mwijima tuje mu muco, tuve mu rupfu tuje mu bugingo. Imana yaje kuduhindura, ntiyaje gukora akazi k'inusu kugira ngo abantu bagume uko bari babe uko bari babayeho. Turwana intambara nziza. Frere Paul yavuze ati ndangije urugendo rwanje amahoro, narwanye intambara nziza yo kwizera. Rero turimo si fanatisme, si ibintu byo kunezerwa n'indirimbo hama tukumva ni sawa, ariko ni ubutumwa bwiza budutegura. Frere Paul yandikiye Abatesalonika muri n'amajambo ati mu Bitesalonika ba mbere igice cya kabiri ku murongo wa 19 tubaze dusenge Imana yacu. Bitesalonika ba mbere igice cya kabiri ku murongo wa 19 turasoma byo banje gusenga Imana yacu tuyisenge. Umwami Yesu abahezagiye. Mwami wacu Yesu Kristo, turi imbere yawe tugushimira cyane akanya keza umpaye, kandi tuzi ko umuntu wese ari hano ari we wamuzanye kugira ngo umuhe akaryo ko gushobora kwirimbura abihawe n'ijambo ryawe, kugira ngo umutima wiwe uhindukire afate ingingo yo kubaho abereyeho wewe. Igihe kirakuze kurusha igihe twizeye, iminsi y'ubufyinyi yaraheze, iminsi y'ubusamazi n'uburyarya yararangiye. Mwami, igihe cyo kwitegura tukaza iwawe tugasa nawe twejejwe n'ijambo ry'ukuri. Ndakwinginze Mukiza, urutse ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukorere mu mitima y'abari hano bose, bafata ingingo yo kukuririra ngo bahindure uzobukoze. Urakoreshe aya majambo tugiye gusoma, yaduhishurire kugira ngo umuntu wese ari hano abe wigishijwe nawe. Uradushire ko agahato kawe, kuko Mwami Laodikiya yuzuye mu bantu, urushireho agahato kawe Mwami kugira ngo twitegure twihuse uko ugiye kuza vuba. Urakoze, urabidukorera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turasoma aya majambo y'Imana isumba byose. Umurongo wa 19 handitse ngo none ibyizigiro byacu ni iki? Canke umunezero, canke igitsibo cyo mu mutwe twirata? Mbega si mwebwe imbere y'umwami wacu Yesu ahazozira? Kuko ari mwebwe cubahiro cacu n'umunezero wacu. Amen. Muvyagire Imana ibaheze rwose. Ibaho umugisha.
Frère Paul ati ni mwebwe cyubahiro cyacu aho umwami Yesu Kristo azuzira Imana imbazwe ni mwebwe vyirato Paul yanditse ati nous devons être dutegereza kuba ivyamwa vy'ubutumwa bwiza twashikije ni mwebwe cyubahiro cyacu ni mwebwe vyirato vyacu yari Paulo avyigisha aho umwami Yesu azuzira Imana imbazwe Frère Paul ati ni mwebwe ivyamwa vy'ubutumwa bwiza twavuze mw'isi Imana imbazwe arakomeje n'aya majambo yerekanije Abitesalonika nyene arabandikira ku murongo igice cya 5 mu Bitesalonika igice cya mbere igice cya 5 hano ku murongo wa 12 ati ariko bene data turabinginga mumenye abakora mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura Imana ishimwe kandi Imana baheza aya n'amajambo akomeye cyane gusa ikagasubire mu kuyasoma ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura verse 13 mububahe bose mu rukundo kubw'igikorwa cyabo Imana ishimwe mubane amahoro que Dieu vous bénisse Imana ihimbaze ibi bintu n'ibyangombwa ku muntu wese ndasubiramo mbere ndabisome kuko birahamba cyane verse 12 ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura mububahe bose mu rukundo kubw'igikorwa cyabo mubane amahoro amen bisabye ko abantu bose bashizwe munsi y'ubutumwa bwiza bagira pleine confiance bishimira ababakorera les anciens ku nyungu y'iby'ubutumwa bwiza bwatuzaniye amen mukeneye ababigisha n'abo ba ancien mukeneye ababasengera n'abo ba ancien Imana ishimwe ndasubiramo ishengero ryose ritegerezwa kwishimira barikorera mu kuri bagatama babahanura bakabizigira bibishizeho ngo muri mu rukundo amen mubakunde mubishimire kugira ngo nibaza kubasengera bibagirire ikimazi kugira ngo nibaza kubapresha bibagirire ikimazi kugira ngo nibaza kubahanura mubumvire bibagirire ikimazi marche la pleine confiance aux anciens n'itegeko ry'Imana isumba byose kugira ngo nimusengere hano atana kimwe bibamarira bisubiyemo kugira ngo mube abasengera ngaha ataco muhavana twaba turi n'abasoma kwanza igihe mwoba muduhemba kandi muduhemba mugira neza hanyuma tukabaho tubarira ibyanyu natwe ntihagire ibyo mutukura tuba turabayesu turababandi byasaba ngo abafrere bose basengera hano n'abasere bishimire les anciens de l'église nibagwara babatume ko basengera nibabigisha mu nyugwe mutahure Imana imbazwe subiyemo reka tubisome mu mvi la pleine confiance dans les anciens c'est vrai et les évêques de l'église par les fidèles apportent la paix et la bénédiction dans l'église cyabiza n'umuhezagiro n'amahoro iyo mubafitiye confiance mubishimiye Imana imbazwe ntugasengera ahantu pastori umurusha ivy'Imana usengera ahantu ataco hazokumarira nimwagenda muri discernement de l'esprit frère Branham ati nubona pastori bimurushije uriviraho n'ingoga kuko ntazoba kigufashije bisabye ko assemblée yibwoga yishimira ab'Imana yabashize imbere ni haba hariho ababibakorera nabi mufise uburenganzira nk'abashefu
no kuvuga ngo kanaka ntitumushaka, kandi akubahiriza akavaho mu mutekano, akicara agatekereza, akigishwa icyatumye mutamushaka ni mpemu yera bibateye. Hama mu muzungu cyo kuvuga muti uyo mufrere ntabyo yashoboye n'iyicara atekereza sese, ariko ntimuzotere induru intambara mupfa ibintu bitagira umutwe n'amaguru, ariko uwo mufrere aricaye azavuga ngo abanyemera ni bande. Mose yavuze ngo abanyemera ni bande. Mose yavuze ngo abari ku ruhande rw'Imana baba rero baza saba Imana imbaza. Nimushaka bakwemera muzopfana nabo, abemera umuntu bose bazopfana nawe, abemera Imana bazojana izo zibatware ibajane mu ijuru. Ntakwiriye kuba ubugaba muri assemblée, bakwiriye kugira kwishimira ibyizigiro mu ancien, barebye cyane bati nibaje imbere baratubwira ubutumwa bwiza, nibaza kudusengera turakira, bizana amahoro n'umuhezagiro muri assemblée. Imana ibahezagire, ibafate, ntagire umuntu akora ibintu uko yishakiye. Hari abantu bibaza ngo baradutorotse bagiye kurongorwa n'abapagani, udukobwa twacu hano bakibaza ngo twibatotse, kumbe bagiye kwikwegera ibyago bidahera. Twarababujije ko atabafrere batwara abapaganikazi, ko atari n'abasere baja ku bapagani. Twarababujije uzobirengako azogenda wote wenyine, twarababujije. Hari abandi baza ngo abafrere ntibababonye, kumbe Imana yacu iri ku ruhande rwacu yatubona. Ntabwo tuzoze duhetura amazu tuzunguruka, kuko Bibiliya ivuga ngo ugwaye nahamagare. Niwe nyine nahamagara kuko abishimiye, nahamagare abashinga n'abishengero bamusengere. Twe nitwabona ari ryibana yaheretse mu gitanda tuzoheza twijanye basi kubategeshwe mu telefona, Imana izomufasha. Ariko nshaka kubwira abafrere bavyumve. Paulo yavuze hano mu Bakorino ba kabiri igice cya 3, Paul yavuze ati mbega umurongo wa mbere, Paul Abakorino ba kabiri cya 3 umurongo wa mbere, mbega tutanguye kongera kwishimagiza cyane turinda ivyete byo kudushimagiza, mwandikiwe cyane mwanditse nk'uko bamwe bandi bagomba, ni mwebwe cete cyacu. Amen. Cyanditswe ku mitima yacu, icyo abantu bose bamenya bagasoma, kuko muboneka ko muri cete Kristo yatwandikishije, nk'uko igikorwa cyacu kiri kitandikishijwe wino, ariko cyandikishijwe mwemu w'Imana nzima, kitanditswe ku bisate by'amabuye, ariko cyanditswe ku bisate n'ibyo mitima y'inyama. Amen. Mwami ashobora byose abahezagire cyane, abahezagire rwose. Barati ni mwebwe cete cyacu, nta wundi nawe dukeneye kwisigurako, ahubwo abonye ubuzima mubayeho mwebwe aramenya n'ababigishije. Amen. Kuko ariko byanditswe muri Matayo 16 ku murongo wa 19, ariko byanditswe no muri Efeso 3 ku murongo wa 20, yuko turiko turabapresha abakiranye ijambo umutima ukunze bose, umwami Yesu aza guherekeza ivyo twigishije, akabakorera ibisumba ivyo mwasabye, abakababohera, umwami akababohera mu bwami bwiwe. Imana ibaheza cyane. Frere Paul siko yavuze none mu Bakorino ba mbere hano yigishije aya majambo meza cyane, ati urwara Imana imbaza mu Bakorino ba mbere igice cya 2, Frere Paul ati Imana ishimwe. Verset 12, mbere duhere ku murongo wa 6, ati yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganire bose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe canke ubw'abaganza b'iki gihe bagenda bayoka, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe ubw'Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho, ko buzoba icubahiro cacu. Amen. Imana ihimbazwe. Frere Paul ati tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana, ubw'Imana yari yaragize ibanga, yari yasezeye ko mu gihe cyerezo buzoba icubahiro cyacu.
Que Dieu soit loué. Imana ihimbazwe. Tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana. Ninde mushumba w'ubwenge w'umwisi? Imana ishimwe. Turi hano kuko tunyuzwe. Turanyuzwe cyane bw'Imana yarungitse umuhanuzi w'igihe cyacu. Imurungikanye ijambo nitwaryizera meme dale mwende no mu tuntu duto twari twizeye ko iryo jambo nitwarigendera tugakora ivyaryo nk'uko Imana yashikirije umuhanuzi rizodukiza. Imana ishimwe. Iri jambo twizeye ni iryo kubanguranya imanza. Nta bibazo bikwiye kuba mu bafurere. Abazo bikwiye kuba mu bafurere. Ibibazo bitore umuti n'ijambo tubwirwa. Abantu gituma bafise ibibazo nuko batashira ku mutima. Naho ubundi ibibazo byacu byose Imana yaravyishuye muri iyi message. Imana yatubigikiranye umuhanuzi w'igihe cyacu. Imana yaravyishuye. Imana ishimwe. Hago Paul arakomeje hano ku murongo wa 10 ati ariko Imana yabigishuriye muri mwemu wayo. Mwemu asesa byose n'ibishijwe vy'Imana. Ninde mu bantu azi biri mu muntu atari mwemu yiwe iri muri we. Niko n'ivy'Imana biri ntabizi atari mwemu w'Imana. Amen. Ariko tweho nitwawe mwemu y'isi jamais. Ariko twahawe mwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Amen. Mwabahimbazwe. Nitwawe mwemu w'isi kugira ngo tujane mw'isi dukore nk'abisi, tuvuge nk'abisi, dushavure nk'abisi, tubeho nk'abisi. Non frère. Imana yaduhaye mwemu ava kuri we. Atakiri atuzaniye atari kumenya ivy'Imana yatugabiye. Amen. C'est que Dieu nous a promis. Imana dusezeraniye nivyo mwemu yaje atuzaniye. Yazananye ubushobozi budukiza buhindura. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Ingufu zihindura z'Imana zibitse mw'ijambo twashikijwe. Kubaryumva bose bakagishura ko amen. Bakademanga bagasaba Imana kuri bamwe. Sabantu bingwiza murongo muri assemblée bamwe babaye umwe ngo n'umugabo wanje shaka kumubona umuntu n'umugore shaka kumubona unaba je sais pas si nakajagari kandi hama bakarindiriza mugwa turindiriza mugwa twisunze bya bintu bitatu bitegerezwa kuba inkingi ngenderwa ko muri assemblée. Bibiti abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Amen. Imana ishimwe. Nazoza aje gusubira kudupfira kandi yapfuye gusa ariko azoza gutora abamwiteze. Barabyize. Pawulo ati sijeje nyenzo icyo gitsibo ariko n'abanezererwa bose uguseruka kwiwe batanezerwa ngo nungutse nabyaye je ne sais pas iyo ni mwemu y'isi banezerwa guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nabo nyene tuzobanayo umwami abahezagire. Izo nyingi zamaziri mu mutima w'umuntu nizamaziri mu mutwe wiwe ngo abimenye ahubwo vyama biri mu mutima w'uwizera wese. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mani bahezagire cyane. Frère yadusomye y'amajambo ngo kandi n'amajambo y'ukuri yo kwizerwa. N'amajambo y'ukuri yo kwizerwa ni y'umwami yashikirije abatoranye. Et tous les frères, nam frère, peme pati nyakufise n'akazi ukora ibyo uri byose ntabwo narengeye ibyanditswe. Mana ashize ijambo ryayo kugira ngo tube la colonne et l'appui de la vérité. Twebwe turi inkingi ishigikiye ukuri. Ntituri inkingi abantu babaho vagabo bibereye uko bishakiye dimanche bakazegerana muri eglise hama ubuzima bwabo bw'iyo hanze ubundi bw'ibisigo n'ibihume. Turabana b'Imana isumba byose. Twabyawe n'imbuto y'ijambo ry'Imana isumba byose. Twahinduwe n'Imana. Que Dieu vous bénisse. Ntiturabana rembi n'ibibandi
mercredi ni ndaya, jeudi ni mboregwa, je sais pas, dimanche n'abakirisu. Ivyo ni mugenda hari indwi mwe mumbiza uburyo bwose, murahazi murajeyo no mubereye. Naho nimba muri abana b'Imana, c'est une vie consacrée. Imana bahezagire. Byanditse hano Frère Paul yabyandikiye mwene data Filemon yamwandikiye amajambo meza cyane, yandikira Filemoni aramubwira ati Filemon wala yandikiye Filemoni hano ku murongo wa 4 ati nshima Imana yanje ubudasiba ngoza mu kanwa kuko nsenze. Amen. Kuko numvise urukundo rwawe no kwizera umwami Yesu wawe. Nivyo numvise. Imana bahezagire. Si vous plaît mukurikire. Uko wereka abera bose. Imana bahezagire. Imana ishimwe. Verset 5. Kuko numvise urukundo rwawe no kwizera umwami Yesu wawe. Uko wereka abera bose. Imana bahezagire. Kugira ngo gufataniriza mu kwizera kwawe gushobore byinshi kubwa Kristo mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri twebwe. Amen. Imana bahezagire. Amen. Que Dieu soit loué. Imana ishobora byose nifate mu ntoke iby'iyi assemblée yatanguje. Ntibaba abantu b'inyererezi uzumva ngo umukobwa wacu yagize mariage n'umumetodiste bikere basanze. Abantu nk'abo ntibazosubire no kontanga. Hano numvise yageze cyane ngo ari mu mizima. Ngo yarigeze yumva ibintu by'Imana yavyumvise kwa kangahe. Frère Branham twigisha ngo niba mwizeye message niko ndabibwira bizeye ko ari abantu batizeye abo kamwe turabiyoza tukavansa. Frère Branham avuze ngo umukobwa agiye ku mupagani abameze nk'umuntu yiroshe ku ntambwe. Abameze nk'umuntu yiroshe ku ntambwe. Alors bien-aimé ndasubiramo ntibika ku rwego ako kaga ibyo ba uwo muvugo. Niba uri umukristo ntibika ku rwego. Habwo muragende mwohoke biyaguye zibagizo ntambwe hama twemwe twihoze tubandanye n'umwami wacu Yesu Kristo. Abakristo nabumva Imana biciye mu ijambo yadushikije. Bijya mu ijambo yadushikije. Frère, ibintu bibi frère si mifino ngo umufrère ngo bavuze ko abafrère bakwiye kwimwesha ngo nzoteye kurushatse. Hama ngucuza kubesha ngo ndi umufrère. Abafrère nabo Imana izoba kubita niba nisobatanye. Abandi basere ngo tuno dushatse twande no duconga neza ngo kujya mpimbara usheri wanje. Imana yavuze ko icari icubahiro c'abasena bakwiye kugira imishatsi n'umuyaga uhungabanye. No mwijuru izoba ari myinshi n'abadafise myinshi basaba Imana tugere mwijuru vuba kugira ngo izobahe myinshi. Izobaha myinshi izobisanzaye hamwe n'akaga k'Imana gaciyemo ikihungabana. Ariko none abandi nabo ngira ngo abandi ngira sinzi ibyo barundamo inyuzi zifikusimu za Satani bakabona ibintu. Frère bien-aimé, ibyo byose bakwegera abademo muzopfurupfu rubi muri musi muvumo. Igihe mufata iby'Imana mukabivanga n'ibya Satani muzopfana gahinda. Nimwibaze ngo Imana icokorwa. Imana yacu nticokorwa. Imana idacokorwa. Ne faut pas que mukina lo cache-cache. Voilà. Ni muwakazo yazi, ni mukonje kandi mubi. Oyaye. Habi Imana ishaka ababize babize mu mwami wacu. Hikinari ndakugira inama. Ungure ko zahabu ubone gutunga. Ungure ko umuti wo gusiga ku maso ubone kubona ikwimana ibona ibintu. Imana baheza. Faut être sérieux frère. Nous ndabasavye hakuja muri message utari sérieux bivemo. Hakuja mu bintu uvuga ngo ninaronka kanya nzosimbirayo ngo ni hari yepfo niho banzi genda iyo bakwemera mu busa ureke kugorana. Izi ntebe twe abandi bazozicarako abo umwami yatoranije ni benshi turanabarindiriye mbere
ubayira twari kibanza bo hava boca baza 10 hadi mnazoza kugitera ko ngo mwaka kadini bakeneye abantu y'abagenzi twera abo twasanye muragende hanyuma frere Imana ishora vyose yarungitse ijambo ifise n'abazogize abantu bafinisha ivy'Imana umva frere verse 6 anzengo kuko urukundo rwawe rwandeye umunezero mwinshi rukandemesha kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data mwamashi l'amour de Dieu doit triompher n'urukundo ruteza kuba rwinshi mu mitima si urukundo rw'Imana rw'ikigumbagumba ngo ndaririmbye mfise urukundo rw'Imana sigo bavuze urukundo dukunda Imana isumba byose mu kutayihemukira bavuze urukundo dukunda ijambo ryayo bavuze urukundo dukunda abera c'est ça niko rukundo rw'Imana isumba byose kandi Bibiliya yavuze ngo naho no kuri ibitangaza by'uburyo bwose naho no tanga umubiri wanjye muturikwe naho nagira urwo rukundo rw'Imana mu mutima bambaye n'icuma kivuzwa kigasamirana urukundo rw'Imana niko rwajyanye Yesu ku musaraba niko ruzotujana mu ijuru natwe niko ruriyo bwonyene amen mwana baheza gihe abigisha murakoze dusenge Imana yacu Dieu vous bénisse Imana iharira cyuma tuzanye imbere yawe afise imitima bose ikozwe ko ijambo ryawe bababarire mwami bakure mu ngendo mbi barimo no mu ntumbero bari bafise ubajane mu ntumbero ija mu ijuru urazi kugiye kuza vuba kandi ijambo ryawe ivyo ryavuze bizoshika mubesha mwami hindukiza imitima yabo watoranije bose uyijane ku rukundo rwawe n'urukundo rw'ijambo ryawe n'urukundo rwa benese buzure ubumwe n'ijambo buzure ubumwe na mpemu yera mwami ntibabe abo kubabaza mpemu twawe gushaka ku munsi wo gucungwa kwacu ariko babe abo kumvikana n'ubutumwa bwiza twashikirizwe urakoze uraduha umwanya mwiza mu ijambo ryawe mwami ugende mu bwenge no mu mutima vy'umwe wese yageze hano aba ari weho uvyinjiza ubugingo bwacu usokoze tubisavye mu izina rya Kristo amen.